Sangwa amahoro nshuti mubanyi ho bandanya kumviriza amakuru dutambutsa ngaha kuri no imbonesha kure yanyu kandi yacu Isi TV ibatohoreza amakuru hatandukanye mu bisata bitandukanye ayo tugiye kugaruka ko yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Haraciye umwaka urenga leta ivuze ko yongereje amafaranga yo gupfungurira abasirikare kugira hagire iciyongera ku vyo bahora bafungura. Abasirikare bavuga ko ayo mafaranga yibwa n'abakuru bo bagasanga baracapfungura kwa kundi canke kukaba ukubahenda. Basaba ko ayo mafaranga bohora bayahembwa ku mishahara yabo bakimenya. Nayo mu yandi makuru, imyidogo ikomeye ku muyobozi w'ibohero rikuru rya Rumonge. Izo ni impfunyapfunyo zayo tugiye kugaruka ko nimuje kure, turayababwira idonido mu kanya. Ico utegerezwa no gufyonda sabone ho utarafyonda ko amakuru kumwe n'ibiganiro tugutegurira bikaja biragushikira ko ku gihe kandi mu bambere. Abasirikare basaba ko amafaranga ya Novomeni hashirwa ku mishahara yabo hako haguma yibwa n'abakuru. Haraciye umwaka urenga leta ivuze ko yongereje amafaranga yo gufungurira abasirikare kugira hagira iciyongera ku vyo bahora bafungura. Abasirikare bavuga ko ayo mafaranga yibwa n'abakuru bo bagasanga baracafungura kwa kundi canke kukaba ukubahenda. Basaba ko ayo mafaranga bahora bayahembwa ku mishahara yabo bakimenya. Umwe muri bo yagize ati, tubarize umukuru w'igihugu ingene yatwandikiye Novomeni ituma umusirikare afungura neza iyo vyahereye. Akarorero nk'inyama twahora turya 4 mu ndwi turashobora kumara ukwezi n'igice tutabonye n'amayezi. Uko bimeze abatwara amakambi bavugana n'abafourniseri bati ibiro vy'inyama hozanye muri kuno kwezi urabireka wewe nzogusinyira ko wabizanye, ko abasoda bazifunguye hama wewe uzotwara aya nanje ntware aya. No ku bindi vyankenerwa niko bimeze, birya vy'imboga, ibitoki, ibiraya, intore niko bimeze. Rekomanda bivuganira na refourniseri bakaguma babasinyira ivyankenerwa vyose umusoda yari kuronka ko babizanye, hama ibisigaye baca bamenya ingene bahinyanyura. Ico dushaka kuri nyakubahwa perezida wacu nuko ayo mahera yirya Novomeni yoyadushirira ku makonte yacu, ntiyobura ico hadufasha kuko n'ubundi ntavyo twariko turarya. Biriko vyirira abatwara amakambi be n'abafourniseri. Amapariseri baguma bagura bongera banaduza amazu meza n'imodoka nziza mu mitsi yacu. Rero vyiza nayaduhe kuri konte zacu na kare abana bacu barashonje, ibintu vyaraduze. Atari gutyo naho barayagabira abatwara amakambi bitiriwe biraca ku ruhande ngo ni bije yo kugaburira neza abasoda. Iki gisabo c'abasirikare kirumvikana, hariho n'ibihugu usanga umusirikare bamugaburira ku murango hariko imfungurwa zo ku mugoroba bakayashira ku mushahara akimenya. Niyo nzira nziza yo kugabanya ubusuma bw'abajejwe kubafungurira, kandi umusoda araheza akiha ivyo ashaka. Rero naya bongewe yo gufungura neza ntacobuza ko boyagenerwa ku mushahara, gutyo abakuru b'amakambi ntibazoba bakiyivye. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere hajejwe abasirikare, General Prime Niyongabo harongoye igisirikare, vyoba vyiza bumvirije abasoda bakabafasha ingene haboneka inyishu nziza ishimisha abasirikare. Mu yandi makuru, imyidogo ikomeye ku muyobozi w'ibohero rikuru rya Rumonge.
twaheruka kubaha amakuru y'ingene umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba Frederic Niyubahwe aherutse guhana abaserukira abanyororo bahora babakandamiza mu kubaka amahera y'umurengera. Frederic Niyubahwe yabaye akarorero harashimwa na benshi mw'ibohero rikuru rya Rumonge ho siko biri. Havugwayo umuyobozi w'ibohero Pascal Manirakiza yoba yahinduye ibohero isoko ryiwe adandarizamwo ibinyobwa ku biciro vy'umurengera. Anavugwa ko hari amahera atoza abanyororo haciye ko karwi k'abajejwe sekirite mw'ibohero. Ubu ni bumwe mu butumwa duherutse kuronka buvuye mu bakozi ba Prizo Rumonge Amahoro. Abanyororo muri Prizo Rumonge barahanzwe n'ibibazo vyinshi. Kimwe mu bibahanze ni ikibazo c'amazi, ayo arakunze kubura rwose. Barahanzwe kandi n'umuyobozi w'ibohero Pascal Manirakiza asa n'uwahinduye ibohero nk'isoko yiwe. Aragenda akarangura ji bita fungu mw'isoko ya Rumonge, aho ikarato ayigura ibihumbi 42 y'Uburundi, akaca ayigurisha ibihumbi 52 y'Uburundi mw'ibohero. Kundwi harinjiza amakarato harenga 600 ya fungu mw'ibohero. Muca mwumva ko kundwi yinjiza ayarenga ibihumbi 600 y'Uburundi nk'inyungu yiwe hakuye ku munyororo yigorewe. Umuyobozi w'ibohero we nyene hafise akabare mw'ibohero, aho ikiyeri yahora akigurisha ibihumbi 6 y'Uburundi imbere yuko haza ibiciro bishasha. Amosteri igura ibihumbi 8 y'Uburundi. Ivyo byose abikorana n'uwitwa Salumu hajejwe sekirite mu banyororo. Uyu Salumu yakuwe mw'ibohero rya Gitega yagirizwa ko yashatse kwica umuyobozi. Ashitse mu Rumonge aca ahabwa guserukira abandi banyororo. Uyu muyobozi w'ibohero hasanzwe akorana na Salumu nyene mu gutoza ibihumbi 5 y'Uburundi buri kwezi ku munyororo wese yoba afise agatelefone ko kuvugisha umuryango. Aha rero ntituvuze amagorwa abanyororo bagwaye bagira, ntabemerera kuja kwivuza, arabatuka akabagotsa ngo ni bashake bapfe. Ibohero rya Rumonge rishobora kuba hari ryo rya mbere rifise abanyororo benshi bagendera kuri bekire. Ubumuga burarembeje abanyororo kubera batavurwa neza. Ibintu uyu muyobozi hakora ni hakamaramaza, arakwiye kwihanura. Ntivyumvikana ingene hakeneye gukandamiza no gutungira ku banyororo bigorewe. Twebwe nk'abakozi dukorana nawe turifuza ko hobaho audite, hakaza umurwi uvuye hejuru ugasuzuma ibikorwa vy'uyu muyobozi. Turifuza ko ubutumwa bushikira umushikiranganji mushasha w'ubutungane maze akishikira kuraba bino bintu. Andi makuru: Kiganda baragiriza Musitanteri Diane Irakoze ko yabeshe ubwoko bwiwe. Ibwirizwa shingiro rivuga ko hatabwoko na bumwe burekuriwe kurenza ibice 67 kw'ijana mu bitigiri vy'abasenateri ba komine, nk'uko abakenyezi bategerezwa guserukirwa n'imiburiburi ku rugero rwa 30 kw'ijana. Umurwi seni warashize ubwoko n'igitsina ikomine yose izotorwamo umusitanteri mu ntumbero yo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'itegeko rigenga amakomine. Ku basitanteri 42 seni yashinze ko abahutu bazoba 28 ibice 66 n'ibice 66 kw'ijana, abatutsi 14 ibice 33 n'ibice 33 kw'ijana, be n'abakenyezi 13 ibice 30 n'ibice 9 kw'ijana. Seni yashinze ko komine Kiganda izorongorwa n'umukenyezi w'umututsikazi. Diane Irakoze niwe yatowe muri ayo mabanga, mbere n'umukuru w'igihugu yaraye amugenye. Ababanyi n'abaryango ba Diane Irakoze bemeza ko Diane Irakoze hari umuhutukazi. Batwandikiye ni benshi cane, hano tubasangiza inyandiko za babiri muri bo. Umubanyi wa Diane Irakoze yagize ati: amahoro, mwarigeze gushira ahabona ingene seni
yagabuye abasenateri ku moko no ku bitsina. Ndibuka ko komine Kiganda yahawe umututsikazi, ariko urya Diane Irakoze yatowe ntabwo hari umututsikazi kiretse nimba umwana asigaye atwara ubwoko bwa nyina. Jewe yarabaye umubanyi kandi twariganye mu mashure mato. Diane Irakoze yahora avuka mu ntara ya Mwaro, komine Ndava, umutumba Ndava. Twiganye ku ishure ritoya rya Ndava epe Ndava. Ico gihe yari umwana haciye ubwenge kandi yavuga make cane. Ico nzi neza nuko hari incabwenge. Nyina umuvyara ni umututsikazi, ariko se ni umuhutu. Iwabo bavukana hari abana batatu, abakobwa babiri n'agahungu kamwe kahavuye kitaba Imana. Se yari umugabo w'intungane cane, yakunda abantu cane akanavyerekana. Aho rero simvuze sekuru wabo. Sekuru wabo ndamuzi ku izina rya Nkaribona, ari harengeje mu rukundo. Niwe yatumye mu rwimo rw'1993 abahutu b'iwacu badakora amaraso. Yarababujije ko hatawe bogirira nabi, ngo kuva kera twamye dufatanya mu nda. Ati n'ubu ni ukubigendera. Kubera yari umutama bubaha kandi yifise, baramugamburukira cane. Iwacu ku Ndava, Korine Ndava, Uducimbiri, Rutobo, Gisenga, Muganasha, Muhindo, Gishuha, nta n'umwe yariye urwara uwundi kubera uruhara rwa sekuru wa Diane Irakoze. Rero ico novuga nuko Diane Irakoze hatari umututsikazi. Nimba seni itahavuye ihindura ubwoko buzovamwo umusenateri wa komine Kiganda, amategeko azoba yarahonyowe icese. Inshuti yo hafi ya Diane Irakoze yagize iti mwaramutse, ndabona hariho ibintu by'ububeshi mu bijanye n'abatorwa mu nzego. Seni yavuze ko komine Kiganda izorongorwa n'umukenyezi w'umututsikazi, ariko siko vyagenze. Wa musitanteri yatowe Diane Irakoze, reka ndabasangize umwidondoro wiwe. Diane Irakoze yavukiye ku mutumba wa Ndava zone na komine Ndava nyene mu ntara ya Mwaro ya kera. Havuka mu muryango w'abana batatu, akaba imfura. Ubu hasigaye abakobwa babiri gusa. Se yaritavye Imana, yitwa Kubwayo Ildefonse, ni mwene rya Nkaribona, Matunino na Pelagiya, bose bava mu bwoko bw'abahutu. Kubwayo Ildefonse yari yubakanye n'umugore w'umututsikazi, avuka ku mutumba wa Matongo, agacimbiri bita Kinani, aho batazira mu Banyarwanda. Se wa Diane Irakoze yari umudandaza, yiciwe i Bujumbura mu mwaka wa 2000 mu gihe c'intambara. Nyina wa Diane Irakoze yahavuye haja kubaka mu rundi rugo ku mutumba bita Muhindo, hagenda hajanye abana b'abakobwa babiri yari afise. Diane na murumuna we ca yubakana n'umugabo w'umututsi. Uyu mugabo wa kabiri nawe yari amaze igihe apfakaye, kandi ni nawe yari yabereye pare do mariage se na nyina ba Diane Irakoze. Jewe ndabivuze ntaco dupfa na Diane Irakoze, ndi inshuti yiwe nk'uko namaze kubivuga. Nanje ndi umuhutu nk'uko Diane hariho umuhutukazi. Nshobora gutanga ayandi makuru yose mwokenera, ariko sinkunda amanyanga. Sinjewe nashizeho ayo mategeko havuga ingene bagabura abasitanteri ku moko n'ibitsina. Abashizeho ayo mategeko nibakurikize. Aya makuru habaye ari ukuri, seni ikaba itahinduye ivyo yashize. Ibwiriza shingiro rizoba ryarahonyowe kubera hazoba hariho ubwoko burenga ibice 67% by'abasitanteri baherutse gutorwa. Birahambaye ko Prosperi Ntawurwamiye na Perezida Ndayishimiye batohoza neza ayo makuru. Nimba koko Diane Irakoze yarabeshe mu kwitoza, yabogozwa. Nimba hatabeshe naho vyoshirwa hahabona, akavaho urwikekwe. Ubwoko havamwo sibwo butuma umusitanteri aba ingirakamaro.
ariko umusitanteri ahereye kubesha umwidondoro wiwe biragoye kwizera ko azoba intungane mu bikurikira. Ndabashimiye inshuti babanye twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabifuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura byose. Yengurukiye umwe wese utwumviriza hari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bihugu bibanye n'u Burundi mu biyaga binini, abatwumviriza bari mu makungu ya kure ku mindi migabane itandukanye. Mwese ndabipfurije kurara neza.